dusome amajambo dusanga mu cete canditswe na Yakobo muri iki gice cya mbere nyene. Turasoma umurongo wa 12. Hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Amen. Jewe navyakiriye cyane. Nubumengo noguma ndabahezagira cyane, muhezagirwe mugubwe neza vrema. Erega Imana yabahezagiye, je noreka kubahezagira gute? Kandi Imana yarabahezagiye. Jewe noreka kubasabira umugisha gute? Kandi Imana yarawubahaye. Jewe noreka kubifuriza amagara meza gute? Kandi Imana yarayabahaye. Niwo mugabane wawe mu izina rya Yesu. Ivyo uri kurabona n'ibikangisho vya Satani, umusongo kuzibura n'ibikangisho. Umugabane wawe n'amagara meza, umugabane wanje n'amagara meza, umugabane wanje n'ugutunga no gutunganirwa. Kandi ni nawo mugabane wawe mu izina rya Yesu. Akira gutunga utunganirwe mu izina rya Yesu. Imana yacu ihamagara ibidahari nk'ibihari. Haleluya. Haleluya. Oya, akira gutunga. Akira gutunga mu mpwemu mu izina rya Yesu. Akira gutunga mu mubiri mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi igihe cyose nzoba mfise ibimpagije, nzoba ntunze. Kandi nawe igihe cyose uzoba ufise ibigukwiye, urya unywa bya buri munsi, uzoba utunze. Haleluya. Imana niyabishima uzoza ubona ikuzaniye ibyo ushira kuri konti. Ibiretse naho ubandanye uyishima. Haleluya. Naho yobireka uzubandanye ushima Imana, iguma ari Imana. Haleluya. Niyakuzanira uzushime, niwabona atabije naho nyene ubandanye gushima. Imana iguma ari Imana ibihe byose. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibigeragezo. Ico dukwiye kumenya ku bigeragezo, cyo ni cyambere. Ibigeragezo birahari kandi bizokwamaho gushika tuvuye mu isi. Hariho igihe umuntu apfa kubwo kutamenya. Kandi burya ikigwanisho Satani afise gikomeye cyo kukugwanya ni iki kivuga ngo ubutamenya bwawe. Abonye ko hariho ukutamenya muri wewe ku bintu kanaka, aragubigukubitiramwo akabigukubitiramwo mpaka. Ariko kubijanye n'ibigeragezo tugomba tubyinjiremwo, tuzobijamwo, twongere tubicemwo hamwe. Ugira ico utwaye kubijanye n'ibigeragezo, nzogusiga uri umuntu azokwamanesha mu bigeragezo, kuko narasanze bishoboka. Haleluya. Kuko ibigeragezo biriho kandi bizokwamaho, ariko tuzoguma tubitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nico gituma rero tugiye kubiganirako, kubera biriho kandi bizokwamaho. Tugiye kubiganirako kugira tumenye neza iyo biva, tumenye Satani uko akora, tumenye inyifato twogira mu gihe c'ibigeragezo, tumenye ko dutegerezwa kunesha ibihe byose. Haleluya. Ico nzi nuko uzototahara. Ugeragezwa woreka uzototahara tu, unabitotahariremwo uko Satani akora. Biroroshe cyane kumenya uko Satani akora, kandi nimuze muravyirengagiza, irifo ko tubimenya. Kuva mwiremwa amayeri n'imitego Satani akoresha ni vya bindi, nta cyahindutse. Nimwave mwaza ngo hari cyahindutse. Kuva gerageza Adamu na Eva,
na n'uyu munsi amayeri yakoresheje no kuri Yesu, amayeri yakoresheje na n'uyu munsi niyagenda akoresha kugira ngo atugerageze, adukubite hasi. Pawulo niwe yandikiye abantu b'i Korinto aravuga ngo kugira ngo naronke icyadutsindisha, tubimenye ibijyanye n'ibigeragezo, tumenye ibijyanye n'amayeri yiwe, kugira ngo naronke icyadutsindisha, kuko tutayobewe imitego yiwe. Nitwabitahura neza ntazoronke icyadutsindisha. Dutegerezwa kubitahura. Ntukwiye kubaho utazi ibijyanye no kugeragezwa n'amayeri ya Satani kugira ngo akugerageze, kugira ngo kubera utabimenye uzoneshwa, uzosanga watsinzwe. Hariho intambuko zine Satani akoresha mu kutugerageza. Intambuko ya mbere aca mu byifuzo. Satani mu kutugerageza araca mu byifuzo. Ibyifuzo byawe rero uragaba. Satani burya arabona utuntu ugenda wifuza agaca twogerako, hanyuma wagasanga yagukubise hasi. Urashobora muri wewe kugira ibyifuzo byiza cyangwa ugasanga wagize ibyifuzo bibi. Icomwe tukamana ibyifuzo byiza mu mitima yacu. Ibyifuzo bibi hari igihe biza muri twebwe. Akarorero, urashobora kugira icyifuzo cyo kwihora uwakugiriye nabi, ukumva nyene wo kwihora uwakugiriye nabi, ukumva ko ndose ububasha nanje ndashobora gukandamiza kuko nanje barankandamije. Urashobora kugira icyifuzo muri wewe ukumva ati n'abandi barasambana burya na jewe no bigutako. Ivyo ni ibyifuzo bibi. Hariho n'ibyifuzo bisanzwe tugira muri twebwe, ariko navyo nyene Satani akavyogerako. Hariho nk'ubu gukundwa, umuntu wese arifuza gukundwa, ariko burya nagira ndakubwira, nubona ko umuntu wese yifuza gukundwa si icyifuzo kibi, ni icyifuzo cyiza, ariko Satani arashobora kucogerako ukaza usanga yaguteye wagize ishari, yaguteye wagiye kwikundisha abantu ku nguvu, mbere bagaca bagutaritsa, ugasa usanga bikuviriyemo ikigeragezo, ukaza usanga birakuruhije. Kwemegwa ni icyifuzo gisanzwe umuntu wese yokwifuza, kwemegwa n'abandi na bene data, ariko ntubyifuze birenze urugero ngo urondere kwemegwa ku nguvu, utanga amahera wemegwe. Oya, ntushobora kwemegwa kubera watanze amahera, ariko kwemegwa kuva hehe? Kuva hehe? Kuva ku kubaha Imana. Sina abantu bose bokwemewe yaba byava ku Mana gusa, biva ku kubaha Imana. Twubasha Imana izoduha kwemegwa. Inzira zacu iyo zitunganiye Uhoraho bituma n'abansi bacu batwemera, bagaruka bakaba ku ruhande rwacu bakatwemera. Rero ni icyifuzo gisanzwe, ariko birasaba tukigize twubaha Imana biragenda neza. Yakobo yaranditse mu gice cya 1 umurongo wa 14 aravuga ngo ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ibyo yifuza bikamusuka. Hariho igihe muri ibi yifuza bya bindi nariko ndavuga by'ibyifuzo biri muri wewe byitwa ibigeragezo. Iyo bigukweze ukaza usanga byagusutse muravyumva ko atari bikurongorera mu nzira nziza, byagusutse mu kaga, byagusutse mu ngorane, byagusutse mu vyaha. Kugeragezwa bitangura mu gihe Satani akumvishije kukwiye kubishira mu ngiro, nawe ugaca wemera, ubuneshejwe. Mu yandi majambo bagusutse. Mbere Satani we acaza muri wewe akabihutagiza akakubwira nk'akarorero, akakumvisha burya kwemegwa. Urumva muri wewe harimo iciyumviro gisanzwe cyo kwemegwa, icifuzo gisanzwe cyo kwemegwa, agacaza muri wewe burya wewe urakwiye kwemegwa, ni wewe ubikwiye wenyene, ni ukwiye kwemegwa muri uyu mugwi. Utegerezwa kubironka ubunyene, bizoba ari byiza cyane.
niwe abakandamiza abantu. Gukundwa biraruhura kandi niwe ubikwiriye. N'utundi twinshi dutandukanye, uzoba uhambaye, uzoba ukomeye, kandi nawe uzobibona vuba bidatevye, akabihutagiza muri wewe. Kenshi turiyumvira ko ibigeragezo bituruka hanze. Kenshi niko twiyumvira, none sivyo? Akenshi twiyumvira ko ibigeragezo bituruka hanze, ariko Imana yo iratubwira neza ko ibigeragezo bihera imbere mu muntu. No kuvuga mu mutima w'umuntu niho ibigeragezo bihera, mu mutima w'umuntu. Tutagize ibyifuzo imbere muri twebwe, naho ibigeragezo vyoca. Ni nkaho mbere ibigeragezo ntivyonabaho tutagize ibyifuzo. Hariya indani ibyifuzo biraza bikakura bikavyara, bikazosanga vyaravyaye uruntu rubi nyene, ariko vyahereye mu bigeragezo. Usomye aya majambo Yesu yarabwiye ishengero ryari kumwe nawe muri Mariko 7 umurongo wa 21 ushika ku 23, arababwira ngo kuko imbere mu mitima y'abantu havamwe ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwipfuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi vyose biva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya. Imana idufashe cyane. Ibi ngo biba mu mitima, kandi burya muvyibuke neza, nta cana kimwe umuntu akora kitabanje guca mu cifuzo. Umuntu abanza kuvyifuza muri we, wamuba agacaza akamuhutagiza, bikore, genda wibe, genda usambane, genda ujye ibiturire, genda, agaca bihutagiza. Mugabo vyose biba vyahereye mu vyifuza. Aha Yesu niwe yariko arabwira ishengero ngo imbere mu mitima y'abantu niho havamwo ivyiyumviro bibi. Mu mitima y'abantu rero ivyiyumviro bibi, ibi vyifuzo bibi ntibituruka ahandi, biva indani muri twebwe. Satani akavyogerako. Yakobo nawe yaravuze mu gice cya 4 umurongo wa 1, aravuga ngo muri mwebwe intambara ziva hehe, n'imitongano iva hehe? Mbega ntibiva mu bibahimbara bigwanira mu ngingo zanyu? Biva muri twebwe, ibitugwaniramwo muri twebwe nyene ni twebwe bivamwo. Imana idufashe cyane, tubere maso ubugingo bwacu. Satani arakoresha cyane ibyifuzo by'isi n'ibyifuzo by'umubiri kugira ngo atere abakristo. Ibyifuzo by'isi bikagwira muri twebwe, ibyifuzo by'umubiri bikagwira muri twebwe. Aho agaca bikorera ko kugira ngo adutere. Dutegwa rero mu kubiha icicaro no mu kuvyitwararika cyane kuruta ivy'imwemu, kuko naho vyoba ibi vyifuzo vyoza udaciye ubishira ku mutima ngo uvyitwararike uvyinjiremwo, nagira ndakubwire yuko ivyifuzo bishobora kuza ariko ukabinesha, ukaza usanga wabinesheje, ntiwaguye mu mutego. Ariko iyo tuvyitwararika tukabiha ikibanza, tukabishira ku mutima, mu yandi majambo tukavyitwararika, uza usanga vyatunesheje. Satani abafise intumbero, iyo tugiye mu vyo kuvyitwararika, abafise intumbero yo kutwankanisha n'Imana. Ariko si ivyo gusa, mbere abashaka kutuzibira, kuduhagarika kugira ngo nituzogire iherezo ryiza, nituzoje mu ijuru. Haleluya. Usomye muri aya majambo Paulo yandikiye Abaroma, biranditse neza. Haravuga ngo kuko abaganzwa na kameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa n'imwemu bitwararika ivy'imwemu. Kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'imwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Imana idufashe twitwararika ivy'imwemu kugira ngo tubeho, kandi tubeho dufise amahoro. Umurongo w'indwi, kuko kwitwararika ivy'umubiri
gutera kwanka Imana, kuko kutumvira, mwavyumvise, kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira. Kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. We wumva twoja mu ijuru gute? Urumva twangana n'Imana bigatako tukazogira n'iherezo ribi iyo twitwararitse ibya kameremere, iyo twitwararitse iby'imibiri yacu, ibyifuzo by'umubiri bikatuganza, ibyifuzo byo muri ino si bikatuganza, duca twangana n'Imana, hamwe n'ibyo bikatuzibira kuzobona umwami wacu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yohana 2:15 haravuga ngo nimugakunda isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Imana data wa twese ni kuzoba kuri muri we. Imana idufashe nitugakunde isi n'ibiri mw'isi. Gukunda Imana data wa twese bizoca bituvamwo. Imana idushoboze twiyubare cyane. Isi turayirimwo, isi turayirigwamwo, turayiraramwo, turiko tuyikoreramwo, ariko wiyubare gose, numate kuri ino si, nukunda isi n'ibiri mw'isi. Emera urongogwe na mwemu yera, ni uzoba uri kurahunga ivyo mw'isi, gutwagwa n'ivyisi, gukunda ivy'isi. Isi iratwanka, ivyo mubimenye. Isi iratwanka, isi iranka abakizwa, ukaba warakijijwe, isi irakwanka. Isi irakwanka, niwayimatako nta kizoguhemba ciciza na kimwe, nta ciza izoguha. Oya, nta ciza ivamwo. Niwayimatako cyangwa ukayumirako, nagira ndakubwire ngo uzoba umuhombe. Ni nko gukunda ikitagukunda, ariko gukunda ikitagukunda aho byo biratuma, kubera ukunze utagukunda uratinda ukabona ko atagukunda ukarekana nawe. Ariko iyi si abantu barayumirako, itabakunda bigataka ikazoba kwega makibabujije ibijanye n'ubugingo budashira. Imana idufashe cyane. Yohana 15:18 haravuga ngo isi ni yabanka, mumenye ko jewe yabanje kunyanka itarabanka. 19 haravuga ngo iyo muba bisi, isi bikunze icyayo, maze kuko mutarabisi ariko nabatoranije mu bisi, nico gituma isi banka. Ninde yemera ko yatoranijwe? Abatoranijwe murihe? Nagira ndakwibutse yuko isi irakwanga, kuko Imana yagutoranije mu bino si igushira ku ruhande. Turabashizwe ku ruhande, nico gituma wa mwasi atwanga. Twashizwe ku ruhande tukirindiriye ukugaruka k'umwami wacu. Twashizwe ku ruhande kandi Yesu yaraduhaye ibikenewe byose kugira iyi minsi yo kumara turi ku ruhande, tutari muri iyi si, dushobore kunesha. Yaraduhaye ibikenewe byose, nta gwitwazo jewe nawe dushobora kugira. Kandi n'abisi baratwanka, kuko na Yesu umwana w'Imana nzima baramwase, kandi yari umwana w'Imana, nawe ntibobura kukwanka. Yari kagenda akora ibikomeye, ibitangaza, bagaburira, abakiza, babohora, ariko baramwase. None wewe boreka kukwanka gute? Natwebwe baratwanka. Nawe uzokwimadika ku bisi, ukabimadikako ngo kumbure ntibakwanke, kumbure ngo bohava bavuga ngo ndishima kubera nakijijwe. Bimadikeko canke ureke, barakwanka. Barakwanka, bisi baratwanka, kuko turaba Yesu. Turi mw'isi ariko ntiturabisi, twatoranijwe muri bo, nico gituma batwanka. Rero ube maso. Yohana niwe yaciye yandika aravuga ngo bene data, nimutangazwe nuko abisi babanka. Nibikwiye kugutangaza n'umunsi n'umwe niwabona abisi bakwanka. Nibisanzwe na Yesu umwana w'Imana baramwase. Menya neza iki gikurikira, kandi ntuzopfa ubyibagiye yuko isi iri kirashirana n'ibyifuzo byayo. Ibi navyo tubimenye, ntitumate kirashirana n'ibyifuzo byayo,
burya iragenda ijana n'ibyifuzo byayo, ijana n'ibyifuzo byayo. Kandi uko ijana n'ibyifuzo byayo benshi bagenda barapfa bayipfiriyemwo batamenya umukiza. Imana idutabare cyane ntidusamare. Yohana yaravyanditse aha mu cete ciwe ca mbere igice cya 2 umurongo wa 17, kandi isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, ariko uwukora ivy'Imana igomba azokwamaho ibihe byose. Ntazoherana n'inosi, ariko azoca yamaho ibihe byose. Haleluya. Niduhendwe n'umubiri. Uyu uzotembanwa n'umuvo kandi uzogenda iyo utagaruka. Reka gufyina, reka kujandajanda, reka kwanjanjwa, umatana n'isi, ujana n'ibitagira ikimazi bikwega muri kino gihe muri inosi. Nusigeho gufyina, niko umuririmbyi yaririmbye. Urupfu ruri hafi. Uzosanga niwamatana n'isi warandutse gusa, niwaguma ukuri ukonye no munsi. Oya, reka kumatana n'isi. Imana idufashe. Bamaso, 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 bamaso. Satani ntusange yagusutse aciye mu byifuzo biri muri wewe nyene, biri muri wewe. Aka kanya hari ivyo uri kurifuza, hari ivyo wama uri kurifuza imisi yose. Satani ntiwemere kwa gusuka aciye muri ivyo byifuzo byawe. Umviriza neza ibi byifuzo, niwasanga ari ibyifuzo bibi uvyamirire kure, ubineshe, ubineshe. Ntiwemere ko bikunesha nka Kayini. Kayini niwe Imana yagabishije, nkuko kumbure ndiko ndakugabisha uno munsi. Kayini Imana iramubwira ngo, Kayini, kubera ikuratse, kubera ikusutuye umunwa, wokora neza ntiwokwemegwa. Aramubwira ngo icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe kigomba, ni wewe gishaka. Imana ikiramubwira ngo ariko ukwiye kukinesha. Ibyifuzo bibi byari muri Kayini. Ibyifuzo bibi, ibyifuzo byo kwihora byari byamaze kumera muri Kayini. Yice mwene wabo, imwemu yo kwica, kwifuza kwica, amwihore kubera yemewe nawe atemewe, byari byamaze kuba muri we. Imana iramugabisha ati yamara icyaha kibunze ku rugi. Mu yandi majambo n'ivyo byifuzo nyene biri muri wewe, ukwiye kubinesha. Reka ivyo byifuzo biri muri wewe ubineshe mu izina rya Yesu. Ibyifuzo byari muri wewe binyuranye n'ivy'Imana igomba, mu izina rya Yesu Kristo ubineshe, nibiba ari byo bikunesha. Haleluya. Bamaso, bamaso. Birashoboka kubinesha kubera intsinzi turayifise. Intsinzi yacu iri muri Yesu Kristo. Ukaba waramize Yesu muri wewe, waramwakiriye. Ndakwinginze Satani ntakuneshe. Urazi ko hari igihe Satani anesha abantu mu kubateza ibyiyumviro byo kubaca intege. Akabaca intege, urapfuye, noneho uragowe, urambaye ibara, urapfuye, urahwereye, oya ntugire uku, oya noneho kutagira amahera, uragowe, ehe urapfuye, iyo deni rizokwica, n'ibindi n'ibindi. Nta n'umuhunga kuramutsa, wewe uzopfuko akaguca intege. Oya, ivyo ntubikorere ko nawe ngucika intege. Intsinzi turayifise muri Yesu. Uzoca umubwira uti Nachomba ndahagaze, ndakomeye, ndi muzima, ndakundwa, uwanje ari mu nzira, uwanje ari karaza, uwanje ni mwiza cyane. Imana iriko iramuhingura. Satani azoca atetegwa. Muzi n'amakuru, iyo Satani atuzaniye ivyiyumviro bya gutyo bipfuye, muneshesha ivyiyumviro binyuranye n'ivyo. Binyuranye n'ivyo bimuneshesha, umubwira uti oya suko biri. Suko biri. Satani anzaniye ivyiyumviro, ideni cyane mubwira nti ideni amafaranga, amafeza n'abazahabu,
ntibiva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ejo sinzosanga Imana yandihiye yayashize kuri konte bace bantumako ngo burya kredi yawe yararishe uzoza ubiregirarize neza kandi nca ntekana. Imana ikikoresha abantu. Umunsi umwe nzozasanga umuntu yashiriyeko kandi nca ntuza nkaca nkorera Imana ntuje. Rivo ko tumunesheje amajambo meza. Intsinzi ya Yesu iri muri twebwe. Nico gituma udakwiye kumwemerera na rimwe yuko akuneshesha ivyiyumviro bipfuye. Birashoboka kunesha ibyifuzo byose birashoboka kubinesha. Ibyo bimenye ko bishoboka. Kayini yarananiwe ariko wewe ntunanigwe. Kayini yarananiwe wewe ntunanigwe. Ubica usabwa gusa ubuzima bwawe Yesu Kristo kuri wewe utarabumuha, nawe wabumuhaye. Nimba wari warasubiye inyuma umugarukeko. Nimba utari ukora ibikorwa bimuhesha icubahiro umugarukeko. Utaraho ubuzima bwiwe Yesu ari hano, amuha ubuzima bwiwe. Ibindi Yesu aca yimenyera uko abigenza. Araguha kunesha ibyifuzo by'uburyo bwose. Muha ubuzima bwawe kandi ubuhe Yesu gusa, ntiwongere gukwegwa n'ibindi hirya no hino. Hano hoba hari umuntu ataraho ubuzima bwiwe Yesu. Hariho umuntu ataraho ubuzima bwiwe Yesu, ukaba utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urahari. Ibigerageza byo bizokumaho, kandi utamuhaye ubuzima bwawe uzosanga waneshejwe. Arahari. Duze ikiganza tukubone nimba uhari utaraho ubuzima bwawe Yesu. Yesu aguhezagire cyane. Va hasi inshuti, va hasi. Nawe va hasi, Yesu aguha umugisha. Nimuve hasi mutere intambuko mushike hano. Karibu cyane, dukoma amashito dushima Imana. Karibu cyane, tumuhe ubuzima bwacu abuganze. Intsinzi ya Yesu kiba intsinzi yacu. Karibu cyane na wewe ukiri kuravyiyumvira. Kaze uha ubuzima bwawe Yesu abuganze. Hanyuma ntuzosubira kuneshwa. Ibyifuzo bibi ntibizosubira kukunesha. Ni wewe uzobinesha. Karibu cyane, karibu. Turabahaye ikaze. Tera intambuko. Amashi menshi. Tunezeranwe n'abamarayika banezererewe iyi mitima y'abantu igiye guha ubuzima bwabo Yesu. Karibu cyane. Nawe ukivyiyumvira turaguhaye ikaze. Ivyiyumviro bya Satani ntibikuneshe. Ntuneshwe ubunyene turiko turabivuga ngo akubwire ngo ibyo bintu ntubijemwo. Oya, tera intambuko. Umuha ubuzima bwawe Yesu abuganze. Hanyuma uzoca uneshanya na Kristo ari muri wewe. Kaze cyane. Amashi menshi baracyariko baraza. Karibu cyane. Kaze. Imana ibahezagire gose. Hanyuma mugiye kumwakira nk'umwami. Yesu n'umwami acaganza ubuzima bwanyu, kuko aho uwahora aganza ubuzima bwanyu ntiyari Yesu. Oya, mwahora muganzwa n'uwundi mugabo, kandi mwahora mwumvira ibyo ababwiye mukabikora. Yababwira kubesha mukabesha, yababwira gusambana ugasanga mwasambanye. Ariko noneho mugiye kwimika Yesu nk'umwami. Muce mumuha ubugingo bwanyu abuganze, aba ari waba umwami w'ubugingo bwanyu. Hanyuma muce mugendana nawe. Si ibyo gusa, namwe muyera acaza aganze ubugingo bwanyu, aganze imitima yanyu, aca atangura kubarongora. Abarongoye rero azobarongora ibya kameremere bipfe. Aca abarongora. Muce mugira ubugingo n'amahoro bibe muri mwebwe. Mugira ubugingo budashira, ariko kandi muce mubaho muri no mu mahoro. N'ivyamwa vyiwe byose bice biza bibe muri mwebwe. Nuko rero mugiye kwaturisha akanwa ko Yesu ari umwami. Mwaturisha akanwa ko Yesu ari umukiza. Kandi ndizera ko mwizera ko Imana ko yapfuye akazuka. Imana niyo yamuzuye mu bapfuye. Ibyo murabyizera ko Yesu yapfuye akazuka? Ego, mubakomera amashi menshi. Ubu rero igikurikira ni ukwaturisha akanwa k'uwo Yesu ari umukiza. Mwaturisha akanwa ko ari umwami, muca muronka agakiza. Uko niko turonka agakiza.
nico gituma twiswa bakizwa niko duca turonka agakiza. Nuko rero musubire mwaya majambo bivuye ibwina mu mitima yanyu, mwumvirize neza ibyo ngiye kubabwira, musubiremwo muce mubisubiramwo n'umutima ukunze biva mu mitima, kuko n'ingingo ni nka kurya umugeni yatura ati mugabo wanje ndakwemeye ko tugiye kubakana nawe. Namwebwe musubire mwaya majambo mwemanga ko mugiye kubakana na Kristo. Muravyemeye? Kubera muca muhinduka abageni mwese. Musubiremwo muvuge ngo Mwami Yesu, uyu munsi ndumvise ijambo ryawe, ndaryizeye, ndahisemwo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, ndagusabye umbabarire ibyaha byose nahora ngenderamwo, ndiyemeje kutazobisubiramwo mfashijwe nawe. Mwami Yesu, mfuta mu gitabu kwa Satani guhera iyi saha nyene, unyandike mu gitabu c'ubugingo. Niwaza gutora abakwizeye nanje nzobe ndimwo. Urakoze Mwami Yesu. Amashi menshi bene data, tubakomera amashi, tubakeza, amashi menshi tubakeza, muva hasi kugira ngo tubasengere, tubashire mu biganza vy'Imana, bazoshobozwe kubandanya urugendo, bazoshobozwe kubandanya mu nzira y'agakiza, bazoshobozwe kumukorera. Data, mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu bose bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, Mwami ndabashize mu maboko yawe, bagirire neza, bafate ukuboko bagendeshe neza. Amaraso yawe Kristo Yesu abeze gose, abatunganye, abeze ico ibyaha bahora bagenderamwo, ubibababarire, bihanagurwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Nibazosubire kubigirira inyota ngo babisubiremwo ukundi, ubaha inkomezi zo kuzokwama babinesha mu izina ryawe ry'ububasha. Urakoze Yesu, bagirire neza mu izina rya Yesu. Mwemu yera mwiza, umufasha mwiza, umwigisha mwiza, injira mu mitima yabo, ubaganze, ubategeke, ubarongore, ubiyigishirize, uzurabitsa mu izina rya Yesu. Ubahe gushira ubwoba, ubahe kurinduka, bemange Kristo Yesu, bemange Yesu Kristo, bavuga izina ryiwe kubwo ubushobozi bwawe. Mwemu yera bwinjiye muri bo mu izina rya Yesu. Amahoro yawe yinjire muri bo, umunezero w'agakiza ube muri bo, urukundo rw'Imana Data wa twese ruganze imitima yabo, ubugwaneza bubinjire, ingeso nziza zibe muri bo, kugira neza bibe muri bo, kwirinda bibe muri bo, ubwizigirwa bube muri bo, kwihangana bibe muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ntibazosubire kuneshwa n'ikibi n'icaha n'ivyiyumviro bibi mu izina rya Yesu, ariko baba ari bo bazobinesha. Urakoze, turagushimiye, ubagirire neza. Amajwi y'abadayimoni turayugaje mu izina rya Yesu. Amajwi yoca mu nshuti, yoca mu bagenzi, yobabwira ngo ivyo bintu bumugiyemwo, babatwenga, babasuzugura, ndayugaje mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ubagirire neza, ubafate ukuboko, ubagendeshe neza, bagira inyota yo kuba mu vyawe. Nibazosubire gusiba mu nzu y'Imana, nibazosubire gusiba mu nyigisho, babinezerererwe, babikunde kuba habera bakoraniye kumva ijambo ry'Imana, banezerererwe kwiga inyigisho, baze batera imbere mu gakiza. Ikiruta byose uzobahe kurangiza neza, bazoje mu ijuru. Urakoze, turagukomeye amashi kuvyumvise kandi uzobibakorera. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.